Hal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 a. Icyo bita ubusuma. Twarababwiye neza yuko twebwe ari twe basesanguzi ba mbere, ni twebwe tuzi kwinjira mu mizi neza, ni twebwe udashobora kutwihisha n'ahantu na hamwe. Bakunzi ba FreeBG TV, this is FreeBG TV. This is Mr. Koresha umwanya canke koresha time canke tumikisha muda bivanye n'uri mushaka gushira mu izina ryanje. My nice name. Yes. Rero bakunzi ba FreeBG TV no munsi navuze ati sinogenda ntabahereje akantu kameze neza cyane. Sinogenda ntaberetse ubusuma nashoboye gukora uno munsi. Uno munsi ndakubita umuntu yitwa Makmero, ndamuvunira mu mavi ndamena, ndavuga ati atanisikia. Kandi rero natampereza ikibona amaso, natangira ivyo nshatse, n'ibindi ndabizana. Iyo rero ni indirimbo nasanze neza ariko arakora amasanamu yayo. Acha ndayijya zoom kweri, ndavuga ati reka nkubite, mvuga ati MC Blizo kubita kwega zoom ndakwereke. Kubita Makmero ariko yihereje umuzungu. Ubona neza yuko abazungu aribo bariko barashutinga video ya Makmero. Video mbona neza yuko itazovyorosha guys. Nindirimbo izobikaze cyane gose ko ayo masanamu ararenze. Murazi neza yuko no muririmbyi arinze ahereza yashira uburyo bwinshi mu ndirimbo audio aba yayeme yavuga ati iyi itauwa. Natwe twavuze ati nasi tutauwa. Aha rero nahanyureho kwirabira amasanamu azoba ari muri iyo ndirimbo ya Makmero. Amasanamu azoba arimo abazungu, umukwini video w'umuzungu. Ivyo bintu bikaba bimenyerewe gake cyane nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. N'abaririmbyi bake cyane ashobora guhereza amafaranga umuzungu amugire mu video, umuzungu amubera umukwini video. Atumenyereye bwa bundi bwa bwana, ariko aho urabona izo katari bwa bwana. Urabona amakamera ariko arakora video, yuko ari amakamera ari ku rwego mpuzamakungu. Uyu yari Mr. Koresha umwanya umusuma, wongeye kwitwa izina ry'ubusuma. Kandi ndabakunda cyane. Ciao.